iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ntombonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigizwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tugiye kugaruka ku yariko aravugwa mu gisata cha politike. Na makuru tuza kugaruka n'ubundi kwinyinyurana ryabayeho hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye bene wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta yiwe Agiye BUNYONI kuri ubu we avundiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Ni vyinshi tumaze iminsi turiko turarondera ko amakuru cane ku vyarabatandukanije ndetse n'icatumye n'igituma Agiye BUNYONI bashaka kumupfunga akaguma mu munyororo. Benshi bakavuga ko boba bariko barapfa umwina w'ubutegetsi, abandi bakavuga ko bariko barapfa amatungo, abandi bakaba bariko bavuga ko bariko bapfa ubugabo. Nkuko twababwiye kugira ngagumane ubutegetsi Petero Nkurunziza mu kiringo ciwe ca gatatu yarafyatuye amamiliyaridi y'amafaranga maze ayagaburira ibihangange. Ntiyabagabuye co kimwe, hari abaronse menshi n'abaronse ayabaye. Bunyoni na Ndayishimiye nabo ngo barayaronse ko ariko Bunyoni we hari mu baronse menshi cane. Aha rero benshi bacumviriza ibi no hahise hazamukira inkuru ya politike y'agapapu. Iyo ikaba yaratangajwe n'umwe azi neza ingene ubutegetsi bwa FDD bwubatse. Ngo rero gupapurana cane iyo ufise ibintu vyinshi baragupfunga ukavuba bakwatsa amamiliyaridi atari make. Ibi vyarabaye kuri benshi cane, si Bunyoni wa mbere vyo bibaye ko harimwo Maître Vlari Giswaswa, Hussein Rajabu, Murwizatunga, Sylvestre Bendahamwe wa Dieudonné Murengera Ntwari. Ngo rero iyi politike ni nayo bashaka gushira kuri Bunyoni. Bunyoni nabo bashaka kumupapura ibitari bike mu butunzi afise. Abari mu kuruhande rwa President Varisito Ndayishimiye ngo bakaba batokwihanganira kubona Bunyoni abatunganye bigeze hariya. Gusa tugarutse kuri iki kirabana n'umwina w'ubutegetsi, President Varisito Ndayishimiye yaragenye Bunyoni mu bushikiranganje bwa mbere nk'uko yabisabwe na Nkurunziza, nk'uko kandi yabisabwe na Jakaya Mrisho Kikwete yahoze arongoye igihugu ca Tanzania. Hano abarundi benshi ntibazi inguvu Tanzania ifise ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ingorane nyamukuru Ndayishimiye na Bunyoni bagize nuko Nkurunziza atari akiriho ngo abaje hagati, basigaye ari abami babiri atawugaba uwundi. Imyaka ibiri bamaranye muri leta yari iyo gutegana imyeyereka, umwe wese yarazi neza ko hazokura ubundi. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri we yiga ingene azoheza Bunyoni. Bunyoni nawe yamaze imyaka ibiri ategura ingene azoheza Ndayishimiye. Ndayishimiye we yamaze imyaka ibiri agerageza kugara amariba y'amatungo ya Bunyoni, yongera yibutsa Bunyoni ko ari umusuma yishe igihugu. Bunyoni ntiyigeze avuga vyinshi, ariko nawe yamaze imyaka ibiri ategura isenyuka rya President Varisito Ndayishimiye. Tugarutse gato muri zimwe mu ntwaro Agiye Bunyoni yakoresheje mu kugira ngo basenyure ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye, icambere cabaye ukubuza ko ivyankenerwa byose biboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko Bunyoni n'ibindi bihangange vyitwa ko biri mw'iragi rya Nkurunziza vyari vyarehagiye amasoko yose ya leta. Twovuga nk'ibura ry'ibinyobwa vya Brarudi, tukaza kwibura ry'isukari mu gihugu cose, ibura ry'igitoro, ibura ry'umwavu w'ikizungu ndetse n'ibindi, no kutongerezwa umushahara mu gisoda ndetse no mu gipolisi. Tugarutse kuri iki cyo kutongererwa umushahara mu gisoda no mu gipolisi, biravuga ko amahera menshi yabaga agenewe ibi vyose n'ubundi yaje mu mifuko y'ibihangange, aho hari amafaranga aragenewe abasirikare baje kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia, ariko akagaburwa n'akarwi gato k'abategetsi bo mu rwego rw'umutekano. Kuyabana n'igitoro hari navyo tuza kugaruka ko mu makuru yacu akurikira. Bunyoni yari afise isoko rihambaye cane ryo kuvana igitoro hanze y'igihugu acinjiza mu gihugu c'u Burundi. Iki gitoro yacunguruza akinyujije mu gihugu ca Tanzania gushika mu Burundi. Icyo gihe rero byose akaba yarabikora biciye mu ishirahamwe Interpetrol.
ryaje gusubirizwa n'ishyirahamwe Prestige benshi bavuga ko ryegukira umukuru w'igihugu. Ubundi akenshi iyo ibintu vyankenerwa bibuze mu gihugu kugira ubuzima bw'abanyagihugu bugende, niho haduka imyidogo mu bene gihugu bakavuga ko umukuru w'igihugu ataco ariko arakora, leta yiwe idashoboye. Akaba ari naho rero babandi bose bifuza gutembagaza ubutegetsi bwiwe bazamukira kugira ngo bamusenye. Uretse rero inyurano rijanye n'amatungo yabo, Ndayishimiye na Bunyoni bari bafise ibindi batigeze bahuriza ko muri politike yabo. Ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ntibigeze bagihuriza ko, atari uko umwe yoba akunda u Rwanda kurusha uwundi, ahubwo kubera ko Bunyoni we yabona ko gusubiza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yemewe n'amakungu. Ndayishimiye nawe yabona ko ingabo za FDLR zari mu Burundi ko zikomeza Bunyoni. Aha rero naho havuye ko Bunyoni na Ndayishimiye bagwanira kuca bita iragi rya Nkurunziza. Bunyoni we agerageza kuba uwo kingira amafuti y'ubusuma bwo ku ntwaro ya Nkurunziza mu gihe Ndayishimiye ashaka kuboneka nk'uwaje gukosora. Ariko ikiboneka ngo nuko Ndayishimiye ariko arubaka inzira nshasha yo kwigarurira amatungo y'igihugu abanje gukuraho inzira zubatswe na Nkurunziza. Muri iri nyinyurana ryabo, Ndayishimiye yarinjije igitsindo gikomeye cyane mu kubogoza Bunyoni muri Nyakanga umwaka weze w'ibihumbi 2022. Bunyoni ntiyemeye ko atsinzwe, nawe yarongereje akariro ko kurondera isenyuka rya Ndayishimiye. Kuba amaze imyaka 17 mu butegetsi, hari vyinshi Bunyoni ataragishoboye amaze gukurwa mu mabanga. Ndayishimiye ntiyaronsa amakuru n'ivyemezo bikwiye ku vyo Bunyoni yategura, niko biboneka mu rubanza rwa Bunyoni. Ariko Ndayishimiye yabwiye ko amaze kumufata azoshobora kumukuramwo amakuru yose, navyo benshi bakaba bavuga ko vyoba vyaramunaniye. Hari andi makuru ari hagati y'inyurana rya Perezida Varisito Ndayishimiye be n'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyo Bunyoni, tukiriko turarondera ko umuco yo naja kuja ahabona, natwe turaza guhita tuyabashikiriza ko. Gusa tubabwire ko mu kanya turaza kubageza ko byinshi wipfungishije Arengiyo Bunyoni, harimwo isoko ry'igitoro ndetse n'andi masoko agiye atandukanye. Reka ano makuru yacu tuyabandaniza ku ntambara ya Israel ndetse na Hamas. Ingabo za Israel ziriko zisatira zija mu bumanuko bwa Gaza. Ingabo za Israel zirwanira ku butaka ziriko zirasatira zitera zija mu bumanuko bwa Gaza nyuma y'iminsi 3 zimaze zicucagira amabombe. Amakuru ya mbere atangwa ni radio y'igisirikare ca Israel aremeza ko Israel yatanguye ibitero vyo ku butaka mu buraruko bw'igisagara ca Khan Yunis. Umukuru w'igisirikare ca Israel yatangaje ko ingabo za IDF ziri mu ntambara ikomeye mu bumanuko bwa Gaza. Lieutenant Generali Herezi Halevi yari kavugana n'ingabo z'integabizozo zari zivuye muri Gaza ku bijanye n'intumbero za gisirikare hamwe n'intwazangabo za Hamas zishwe na IDF. Yabwiye abo basirikare ati twararwanye intambara ikomeye kandi yagenze neza mu buraruko bwa Gaza, kandi turiko dukora uko nyene mu bumanuko bwa Gaza. Mu nyuma umuvugizi w'igisirikare ca Israel yemeje ko Israel bandanya yagura uturere ku butaka muri Gaza yose, harimo ingabo zitana mu mitwe amaso mu yandi n'abaterabwoba. Kuva agahengwe kari kamaze indwi yose karangiye kuwa gatanu, Israel yavyuye ibitero vy'amabombe bikomeye kuri Gaza. Ivyo ababa mu gisagara ca Khan Yunis bavuga ko ari vyo bitero vya mbere bikomeye gushika ubu. Agahengwe kamaze iminsi indwi katumye Hamas nayo irekura abantu 110 yari yafashe bunyagano bari bapfungiwe muri Gaza. Israel nayo irekura imfungwa z'abanyapalestina 240 bari bapfungiwe mu mabohero ya Israel. Kwa Mungu mu gatondo igisirikare ca Israel categetse abantu kuva mu turere tutari duki twa Khan Yunis vuba na bwango. Abategetsi ba Israel bemeza ko bamwe mu barongoye Hamas binyegeje muri ico gisagara, aho ibihumbi n'ibihumbi vy'abanyagihugu bahungiye intambara zariko zibera mu buraruko. Umutegetsi wa ONU we akaba avuga ko atari bwabone ubwoba nk'ubwo yabonye mu bitero bimwe vya Gaza inyuma yaho igisirikare ca Israel gihindukirije urugamba rwazo mu bumanuko.
James Herida wo mwishirahamwe UNICEF ryitaho abana we avuga ko ibitaro na seri biri ikandi Yunis vyahindutse akarere k'intambara. Umuhanuzi w'umushikiranganje wa mbere wa Israel avuga ko Israel iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo nagira abasivile bicwa. Herida mu vyo yabwiye BBC yavuze ko yashobora kumva ibibombe bikomakomeye hafi y'ibitaro na seri kandi ko bariko bakira abana bakomeretse mu mutwe bafise ubushe buteye ubwoba, abandi bagowe ko n'ibirombora vy'ibibombe. Ati n'ibitaro namye ngendera buri gihe mbere, ubu n'abana baranzi imiryango iranzi, ubu nibo bantu ubu bariko bamfata ukuboko canke bamfata ishati bavuga ngo turagusavye udutwara aho hatekanye. Ese ni hehe hatekanye? Ikibabaje nuko babaza ikibazo gifise inyishu imwe gusa, iyi nayo ikaba ivuga iti nta na hamwe hatekanye, kandi kuri bo aha hantu bibaza ko hatekanye ni kuri ibi bitaro. Ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu butegetsi bwa Hamas muri Gaza buvuga ko abantu barenga 500 bamaze kwicwa kuva ibi bitero vy'amabombe bisubiriye gutangura. Abantu barenga 15,000 baramaze kwicwa muri Gaza kuva intambara itanguye nk'uko ubushikiranganje bubitangaza. Mohamed Grayini umwongereza yamuka muri Palestine akaba maze iminsi muri Gaza avuga ko ibintu birengeye kwitwa agahombera munwa. Mu vyabwiye BBC yavuze ko imbere yuko telefoni yiwe icika ati abantu bamaze iminsi 50 canke irenga bahanganye n'igitero ca Israel kandi baherewe n'ibintu vyose, imfungurwa, amazi, umuyaga nkuba n'ibikoresho vy'isuku. Uno muhinga mu vyerekeye ivyuka bihumanya ikirere hasanzwe muri Manchester akavuga ko yashitse muri Gaza mu rugendo rw'amezi 3 agiye kuraba nyina wiwe imbere gato y'ibitero vyo kwigenekerezo y'indwi gitugutu uyu mwaka. Israeli yatanguye ibitero vyo kwihora muri Gaza nyuma y'ibitero vya Hamas mu bumanuko bwa Israel kwigenekerezo y'indwi gitugutu vyahitanye abantu baba 200 n'abandi 240 bafatwa bunyagano. Ibisasu vya muzinga kandi navyo ngo ntibihagarara muri Israel biva muri Gaza kuva intambara isubiye gutangura kwa gatanu. Umugabo w'imyaka 22 wo mu gisagara ca Holoni hafi ya Tel Aviv yatwawe mu bitaro kwa gatandatu yaguwe ko n'ibirombora vyamukomerekeje gato. Ibihumbi amajana n'amajana vy'abantu barahungiye muri kandi Yunis inyuma yaho Israeli ibategekeye kuva mu karere k'uburaruko. Igisirikare ca Israeli co catanguye gusohora ku mbuga ngurukana bumenyi amakarata yerekana uturere tugiye guterwa, kivuga ko ayo makarata ari kumwe n'ubutumwa bwa telefone n'inzandiko ziriko zirakwiragizwa n'indege muri Gaza bizoburira abanyagihugu bagakura meza. Mu kiganiro Sunday with Laura Kenseberg cha BBC, Mark Regev umuhanuzi mukuru w'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu we yavuze ko abasivili atari bo baronderwa kandi ko igikorwa co kubakingira kibangamiwe cyane na Hamas ibika ibikoresho vyayo mu gisirikare mu turere tubamwo abasivili. Avuga ko igisirikare ca Israel kigerageza kwiyubara ko gishoboye kose mu ntambara igoye kandi cama kiburira abantu imbere yo gutera. Mu yandi makuru igisirikare ca Israel kivuga ko casambuye amayira yo mu kuzimu 500 kuri 800, kivuga ko kimaze gutora gushika ubu. Kivuga kandi ko kuva intambara itanguye igisirikare kirwanira mu kirere kimaze gukora ibitero vy'indege 10,000 ku bibanza vy'iterabwoba kirongowe n'abasirikare ba Israel bagwanira ku butaka. Ya niyo makuru yaragazwe ko muri kano kanya. Vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.